Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Yesu abahezagire, abadushigikira, abadusengera, turabasengera ngo Yesu akomeze kubagirira neza, abagwishirize imvura y'ubuntu bw'Imana mu miryango yanyu no mu byanyu. Uyu munsi wa none ndafite umurongo umwe nshaka tuganira uvuga ngo dushishikare gukora ibikorwa by'umwami. Dushishikare gukora ibikorwa by'umwami. Icete cya mbere Paulo yandikiye Abakorinto 15:58 haravuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyeganyige. Paulo yakandikira bene Abakorinto, bene data nkunda mukomere ntimunyeganyige, murushiriza iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Haleluya! Mushishikare gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Wewe uri kurankurikirana, ndashaka mbabwire ngo ubutame bwawe si ubw'ubusa mu mwami. Shishikara gukora ibikorwa by'umwami, kuko ubutame bwawe atari ubw'ubusa mu mwami. Bene data, ivyo turiko turakora none ntabwo turiko turakorera ubusa. Hari umunsi umwe, haleluya, tukiri mw'isi umwami azaduhembera mw'isi, tugiye mu bwami tuzohemberwa mu bwami. Ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Turushirize rero gukora ibikorwa by'umwami. Nimba uri mu gikorwa cyo gusenga, rushiriza, shishikara gusenga, cyo ni igikorwa cy'umwami. Nimba uzufasha abarwayi kwa muganga, shishikara icyo gikorwa cy'umwami. Haleluya! Ubutame bwawe si ubw'ubusa. Nimba uzushigikira ibikorwa kanaka by'umwami, bene data, ugatanga mu buryo bwawe, icyo gikorwa uzogishishikare. Ubutame bwawe si ubw'ubusa. Nimba uzufasha imfubyi n'abapfakazi, abadafite shinge na rugero, barya abantu uzurihiriye amazu, umva, shishikara icyo gikorwa. Ubutame bwawe si ubw'ubusa. Haleluya! Hariho abantu bazashima Imana ku bwawe, shishikara icyo gikorwa, gishishikare, tucike intege. Hari umunsi umwe, haleluya, ivyo bikorwa bizavuga imbere y'umwami. Gushishikara gukora ibikorwa by'umwami. Reka mbaheze akarorero kamwe k'umugore witwa Tabita. Tabita yari umugore ngo yakora ibikorwa by'umwami. Ibikorwa by'umwami yakora ni ibihe? Tabita yasonera abapfakazi impuzu, zatabutse abana, agashona. Umunsi umwe aragwara, yari yambaye umubiri, arapfa. Baramufata baramujana ahantu, batuma kuri Petero. Petero aje, ikintu cyabaye, bamweretse ibikorwa bya Tabita akora. Umwe wese ngo yarazana impuzu ye, akavuga ngo ndore yangiriye gutya. None tidushaka ko Tabita apfa. Petero ngo aragenda asengera Tabita. Tabita arazuka, aramubaheza. Bene data, ibikorwa by'umwami yakora nizo byamuzuye. Niriye ibikorwa uri kurakora wewe? Bene data, shishikara gukora igikorwa cy'umwami. Shishikara guhezagira abandi baze bagira umugisha ku bwawe, abandi baririmba ishimwe ku bwawe, abandi bapfukame barire ku bwawe. Dushishikare, uyu murongo warashimishe cyane, dushishikare gukora ibikorwa by'umwami wacu. Iyo uri kurafasha wa muntu, ni igikorwa cy'umwami wacu. Wa muntu ugaburiye ku munsi, ni igikorwa cy'umwami wacu. Gishishikare. Wa muntu urihira inzu, gishishikare. Wa muntu, haleluya, wa wundi, gishishikare. Icyo gikorwa ni igikorwa cy'umwami. Ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Amen. Ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Hari umunsi umwe, amen, ivyo bikorwa bizohagarara imbere yawe. Turi imbere y'umwami. Umwami avuge ngo, hari ijambo yanditse muri Matayo ngo bazovuga ngo mwami waje ryari ko ntageze kubona. Yesu ababwire ngo wa wundi mutoya mwagiriraga yari jewe. Wari mu bitaro ryari? Cagiye mwaje kuraba abantu kwa muganga, bugiye yari jewe. Yesu, bugiye yari wewe? Egome, burya yari jewe. Ivyo bikorwa by'umwami dukora tubishishikare. Mukundwa uri kurankurikirana, ubutame bwacu si ubw'ubusa mu mwami. Urakorera Imana, uri umuririmbyi,
shishikara icyo gikorwa. Uri umukozi muvuga butumwa bwiza, shishikara icyo gikorwa. Urashigikira ibikorwa vy'umwami. Bene data, bino bikorwa vy'umwami biradusaba uburyo. Biradusaba uburyo. Shishikara, abafashe ibyo bikorwa bashishikare. Haleluya. Dushishikare gukora ibikorwa vy'umwami. Kuko ubutame bwacu subw'ubusa. Kuja kuri abagwayi kwa muganga ni ibikorwa vy'umwami. Kubarihira abafagitire ni ibikorwa vy'umwami. Haleluya. Kuririmba ni ibikorwa vy'umwami. Gusenga ni ibikorwa vy'umwami. Kuvuga ubutumwa bwiza ni ibikorwa vy'umwami. Dushishikare ibikorwa vy'umwami. Kuko ubutame bwacu atari ubw'ubusa. Ubutame bwacu subw'ubusa mu mwami wacu. Hari umunsi umwe buno butame, haleluya, tuzabuhemberwa tugeze mu ijoro. Tugeze imbere y'umwami tuzabihemberwa. Haleluya. Ubutame bwacu subw'ubusa. Kera nkikiga ku ishuri nagiye kuvuga ubutumwa bwiza ibubanza. Naho naje kuvuga ubutumwa bwiza mu groupe biblique, n'ubu ari Imana ubwo buntu nkabikora. Rero umunsi umwe haraciye imyaka myinshi nahura n'umudamu umwe n'umukobwa umwe agiye asohotse mu gipango cya Vivante. Ndamubaza urinde, arambwira ngo dinaka. Arambwira ngo wa munsi mwaje ku ishuri waravuze ubutumwa bwiza, umutima waje wakira Yesu. Uyu munsi ngo ndategura mariage ngiye kugira ubukwe bwiza. Kubera iki? Wa munsi narakiriye Yesu, ubuzima bwanje burahinduka. Ndaho umukobwa mwiza, Imana yarangiriye neza, none ubu ngiye kuba ku rugo rwaje. Bene data, ibikorwa vy'umwami, hari igihe uhura n'umuntu uwo utazi akakubwira ngo hari umunsi umwe wabivuze imbuto y'ijambo ry'Imana, ndayakira n'umutima ukunze, irankorera. Umunsi umwe nagiye muri prison imuramza, ndavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hama abafungwa barakizwa. Haciye igihe duhura n'umwe kuri berbe muri ville, arankumbira cyane, arambwira ngo umunsi mwari muramza warabwirije ubutumwa bw'ubwami, umutima waje wakira Yesu, ijambo wavuze ndarihagararaho, Imana ikora igitangaza, baramfungura, none nakubonye numva ndanezerewe. Bene data, igikorwa cy'umwami dukora tugishishikare. Igikorwa cyose dumwami dukora tugishishikare. Kandi nta muntu numwe wombwira ngo nta gikorwa ashoboye. Hari icyo ushoboye, icyo nyine ushoboye gikore gishishikare. Reka guhagarika. Umva, urashaka kumbwira ngo nta mafaranga mfite gutanga, senga. Urafite gusenga, sengera wa muntu wari ushatse guhezagira, sengera igikorwa cy'Imana, senga. Haleluya. Ibyo ushoboye bikore bishishikare. Haleluya. Ibyo ushoboye wewe bishishikare, tera intambwe yo gushishikara ukora ibikorwa by'umwami, kuko ubutame bwacu atari ubw'ubusa. Haleluya. Kuva ntanguye kino kiganiro, bene data, naronse umugisha utangaje. Naronse abantu bihana bakatura bakavuga ngo jewe nameze gutya, none ndahindukiye umwami, nkanezerwa cyane. Umutima ukambwira ngo ngomba gushishikara kuvuga igikorwa, gukorera umwami. Biragoye, niba vyoroshe, bidusaba uburyo, bidusaba amafaranga, bidusaba kwitanga, biradusaba ibintu byinshi kugira ngo video igushikire imwe. Video igushikire, hari ibintu byinshi bikorwa kugira ngo igushikire, ariko tugomba gushishikara ibikorwa by'umwami, kuko ubutame bwacu subw'ubusa mu mwami. Hari umunsi umwe tuzohembwa n'umwami, hari umunsi umwe tuzohembwa n'umwami. Yesu abahezagire, abagirire neza. Mwabakozi b'Imana muri ko barankurikirana, mushishikare ibikorwa by'umwami. Reka hari abantu baje gukora igikorwa cy'umwami akabanza akababwira ngo nimanze mumpe bino, furatakaza umwanya. Kora ibikorwa by'umwami, hari uzuduhemba, azoguhemba. Mu by'ukuri ego birasaba uburyo, birabisaba uburyo, nivyo birasaba. Mugabo reka gutangura impembo imbere, banza ukora igikorwa cy'umwami. Uwo nyine uri kurakorera ahemba neza, ahemba neza. Yesu abahezagire, ndabifurije gushishikara gukora ibikorwa by'umwami. Ubutame bwanyu subw'ubusa mu mwami. Yesu abahezagire. Ndasenze natura rino jambo mwami, abantu bose bariko barankurikirana, mubaheze imbaraga zo gukora ibikorwa byawe. Dushishikare gukora ibikorwa by'umwami, dushishikare gukora ibikorwa by'umwami. Uduha imbaraga, uduha umwete, uburyo bwo gushishikara gukora ibikorwa by'umwami. Urakoze cyane. Amahoro yawe aritukomwe n'abantu bose, ashibamira ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana.